Muraho ikaze mu kiganiro Burundian Talent mushikirizwa nanje One Boy Valaskira from Jet Paradise aka BBC ni Miracle TV 257 nk'ibisanzwe mwamaze ko na konfise umutumire no musi imbere yanyu murabona ko dufise umwigeme mwiza ariko kandi dufise amajambo menshi tuzaganira nakubwiye ko turi mu kiganiro Burundian Talent aho tuzana ingabirano z'abarundi abana b'abarundi abigeme b'abarundi ndetse n'abasore n'umunsi ariko twatomboye dufise umwigeme mwiza azaza kutuganiriza kubijanye na filime tumuzi muri filime nyinshi amaze kubakina ariko kandi reka tubane tumwakire kugira ngo abanze atwidondore atubwire tumenye ninde turi kumwe kugira ngo tuzeganira tuzinanye karibu. Murakoze cyane. Urameze neza? Yego ndashima Imana. Yego nawe umeze neza? Ndashima Imana. Okay ni byiza. Nimba atari banga mpanu bagakubwa ntibivuga izina ariko hano iwacu barivuga. Okay, je bivuga nta kibazo. Nitwa Mutaro twa Kenny Keita aka Dokey. Kenny Keita aka Dokey. Yeah, ni Miss Dokey. Miss Dokey, umeze neza rero? Nukuri ndashima. Mbega umuntu yumvise Miss Dokey yumva nde? Yumva umwana w'umukobwa. Byagutse ngo ndamushaka byagutse cyane. Miss Dokey ni inde byagutse? Uba Miss Dokey ni umukobwa umukinnyi wa filime. Yene araho. Mbega Miss Dokey ameze gute mu kibano? Kibano n'umwana mwiza akaze mugabo yishima. Ashwana yo bikenewe. Muga yishima cyane. Twumvize kwishima ni mu rugero rungana gute? Kuvuga kwishima. Ariho abishimira mu nyambaro, abishima mu mvugo, abishima ku bantu, umva kwishima ni mu bintu byinshi bitandukanye. Dufate ko Dokey yishima mu nyambaro. No, Dokey yishima mu mvugo. Ndashaka kunyishimiye ko rero gatoye nyishimiye ko ndayira. Oya, sinabishobora. Nyishimiye ko ndabingene bishima, rero menye gutandukanya kwishima. Uneguje nivyo akunda. Uneguje ntibikunda. Ubiteguye ntibikunda. Bikunda nyene bije nk'ibisatsi. Ndavyisanga. Mbega Dokey, je nakumenye kubera filime. Nawe wamenye ryari kuzi gukina filime. Jewe nakumenye kubera filime. Ndazi n'abakunzi banje bakumenye kubera filime. Ariko we nawe wamenye ryari kuzi gukina filime. Bon, je namenye yuko nzi gukina filime umunsi ndazitangwa gukina. Ntangwa gukina filime ya mbere. Bampaye role igoye kabisa. Igoye nishobokera bose. Naho naciye mvuga ati shobora kwitera intege nkabandanya ivyo ndimo. Nimba byibuke filime yahora yitwa gute? Filime yitwa Kentia. Nakinye ndi mu mama w'abana babiri. Ntungo n'umukobwa. Ushwana urabashwanira? Sinari nkaze cyane. Sinari nkaze pe nari umwana mwiza. Nyine mu mama tuje. Hama tuganirize. Ndabaganiriza kwijanye niyo filime. Ingene vyagenze uruho mu mama. Nyene nahise umwana w'ikigaba yari yakundanye n'agahungu k'akahimbiri. Natwe turaba boss kameme yari karadusuzuguza. Nyene vyarambabaza nk'umuvyeyi gusa naragiye kumutara kubera ko urukundo ruja rushaka. Mwe mwara wa boss nawe yikundira? Umwana wa mayibobo w'umukene. Ku kantu uraze ko ncene bugakana. Ibuze gaki. Ku kantu ncendaki uro kandi abantu babakiresha murakunda kubanira abana banyu gasanga. Gasanga baboshwe nyene ukuntu. Hari ibintu usanga bigoye. Oya imagine urumukire wa mbere ugiye wumva umwana wawe akundanye n'umwana wo mwibarabara nk'akarorero. Eske vyokunezera kuko ububona yuko umwana wawe ubuzima azoja kuba mwejo buzoba bugoye cyane bivanye naho we wavuye. Keni hajya n'ubuhe bukire bwoshobora kugura umutima w'umuntu.
ugashobora kugura umutima w'umuntu ntawo hari none mu gihe atabuhari kubera iki abo bakire nyene usanga ariko babanira abana babo kandi barose bajya baciriritse mugabo ugura wa mutima wiwe ivyo ntibitahura bose je ndashaka kubona bitahura yuko umwana wanje ndashaka kumureka akagenda gusa abandi bavuga ati mpfuma nicisha akajya kamayibobo hako atwara umwana wanje ariko nawe urumva ko muri ubwo bukire wari urimo muri ico gihe utabitahura no je nagiye kumutahura gusa umugabo wiwanje cyari kibazo nawe ntiyabitahuye yabona kumenga no gusuzugura ego yakunda kanoti sana abagabo nabo muragoye kwera mba kubera iki wo bufise mu mafaranga ukabona mayibobo yikondane n'umwana wawe kubera ko utokwiyumvira habwo guhagurutsa mu mayibobo nawe basagere kuri level ntoyi basi umutima mubi umutima mubi kandi benshi bameze uko wambwirira iki none abantu bavuga yuko ivyo bintu biheba kuko muri bono buzima turimwo no gufashanya gufashanya nimba wanse yuko umwana wawe akundana na mayibobo daba basifu mumuha umutaya atangura kore arabe ukuntu yo kwiyungunganya na yubundi bwo nta maherezo meza Kenny turi mu bihe tubona ko isi iri kiruzura cyane abakobwa sibyo abenshi imbere bakunda gusoma ibitabo cyangwa bakunda kugira abantu bakunda kuvuga ati turi mu bihe bya nyuma ko aho ibibiya nibivuga neza go hazogera igihe abakobwa ndwe biruka ku mugabo bamubwira ati twebwe dukeneye gusa gutwitirire zonyene izigaye biri turimenya ariko ugasanga babakobwa nyene bariko baruzura isi gusumba abahungu bagara gusumba abahungu mbega hajya muri ko bariko baragara babimva gute oya sukugara abahungu habwo hari ibintu bihaye muri bo bihaye yuko umukobwa wese bavugishije igare yuko acamwemerera ora natwe abakobwa nubwo turiko turagwira turacafite agaciro ko kwiyemera no kuva sukuvuga ko tuba turiko turagara no kwihagarara ko kugira ngo umuhungu nabone yuko wamushuhiye gose ariko kwihagarara ko kese uri kumusaba ibyadafise abeshi igitwe nakubwiye no kugara nuko usanga ariko amubwira ngo wewe nturi kuri level yanje esko usanga namusumbya n'imyaka ariko kubera atari adafite inoti ugasanga ariko amugaraho kubera ari umukene abona babagara ku bahungu kubera ko umukene niba abakobwa bafite itame ry'ivyisi bifuza kurondera ivyisi bashaka kunezereza imibiri yabo baba bumva nyene amaronko ari umenga niyo yobubakira gusa si bose pe gusa abakobwa barahari baba bishakira amafaranga kwinezereza mbese n'ivyo wonye hariho n'umukobwa ashobora kubwira ko umuhungu amukunda ntamugare ko nkuko bivuze gusa objective yo mukobwa ariyo kumwononera kumuhombesha mu bisanzwe yego hajya muri kino gihe turimwo haracari abakobwa badakunda amafaranga barahari two batandukanya gute n'abakunda amafaranga urabibona nk'akarorero urashobora nitange ko karore kuri jewe je naragendanye n'umuhungu umwe kubera ko nyene navuga yari umubosi kwera umukire so navuga ati kubera ko ari umubosi nkazomwemera yuko dukundana azohavana yibaza yuko je ndamuhabiye kubera amafaranga naramugaye ko akampa amafaranga agaharukika mu mahera abana kubanzanire nkayambwa ntawo nshaka yanse kuyakena cinda yamushira kuri rimikaje bacha musubitse yego nikuvuga ushaka kugeza umukobwa yuko atamafaranga akunda we muhe amahera umugeresha amafaranga umuhereze urabe ngene bimeze umuhari rimwe kabiri gatatu yakiza yompi fast nawe cyuvyibwira ko barabago nta kirura gicira inyama aho kwera kantu aho numpenze kwe hasi ndakoresha ndamuguhamagarira tumutelefone ndaguhe dimire nako zinsubiza nawe shaka oya je nta amafaranga ndayakunda mugabo nkoreye basi dufatiwe ko nawe utoja muri gica rwarugero rw'abakobwa biki gihe bariko barata imico n'akaranga kubera gukunda amarongo oya je sindimwo pe sindimwo kuko byose ni vyisi je naratahuye neza yuko amafaranga uriye uhawe ntiyakoresha cyo kimwe najyanye uwikoreye wabiri yakuye kuko ayonye uhawe ndamusanga ugiye kuguramwo utuntu two kwikora gusa mu maso utuntu two gufungura aho kwiyumvira kure ati basi mfume nguramwo n'inkoko canke mfume ngura n'imbeba norore rero mfungura amahera nikoreye
mbega abemera gutanga ivyo bahawe ku motive ngo babihawe ku buntu ngo batangire ku buntu mbega ngo bahanura iki ushatse kuvuga ndavuga b'abakobwa bigeme nka bagenzawe bemera gusasa hanze ivyo bahawe n'Imana dufate ubwiza bwabo umubiri wabo kubera amafaranga bagena n'abagabo usanga basumbye imyaka basi babita babashuka dadi buho barahinduye n'akazina ivyo navyo biterwa n'ayo mafaranga nyene kuko nta muntu azoguheza amafaranga rimwe ayaguhe kabiri ayaguhe gatatu yashyira atakintu nawe uri kuramwinjiriza ntiyoguma gushanga umutaha atakintu uri kuramwinjiriza ivyo navyo mu kuvyirinda wirinda kwakira amafaranga kugira ngo yekorere umubiri wawe abona bico no bahanura nibakire umwami Yesu ko yarabaganze muri wo kuko ivyo biragoye gushobora kuheba biragoye gushobora kubiheba ariko uramaze kubona ko ari benshi cyane ni benshi cyane kuko n'abana kandi iyo ngeso mwino minsi yabafashe bwicane cyane abana muvuga ko mwavutse muri no myaka turimwe ya 2000 ego kwera abarahinduye ngo ni nabana ba 2000 sinzi ko ara ba desa nto abana ubu nibo basigaye bakora ivyo bintu gusa si vyiza pe si vyiza gusa ingorane ibihari ubu unye bariko barabikora bumva yuko ari uburyohe bumva yuko atabundi buzima baza kubibona bubatse Teni iyo ndose mutumire akina filime cy'abantu bakinyi ba filime ndabakunda cyane kuko n'abanditsi beza b'ibitabo sibyo muri bo bafise amajambo menshi kandi yo kwigisha society yo hanura abandi sibyo iyo uri kurakina filime bakaguha nka role dufate nka role y'ubusazi nihe nyigisho ubonamo role y'ubusazi gusara nyene gutora amashashi mwibarabara nihe nyigisho ubonamwe abazokuraba nko ngaho onye bivanye na sinema ukuntu bimeze inyigisho nabonamo ni yuko umusazi umva icyambere afise impamvu yasazi mufate neza hariho abantu bahuye n'abasazi batora amabuye bakawatera bakabakubita batazi impamvu ico mbona uhuye n'umusazi mwirengagize umureke ica gukora ico umwihorere ntutore amabuye ngo mukubite just mbona yuko umuntu azoza kwiraba inyigisho yokuramo atari iyo gufata nabi abandi bantu uko baba bameze kose kuko mukira muntu wese ukomboze navuze ngo ikiziga kirarutwa n'isazi hema uko ari kose ubona nyene umenga wobwira abantu ati mureke kujya nyene atwegereye ego abasazi bafise impamvu nyinshi zitandukanye zitabavuye ko batumye basara rero no kuvuga hajyanye ndibaza iyo tugiye kubakubita tukabakubita cyane tukabatuza mba nibaza yuko turiko turabagira nabi turabongereza igikomeye nuko badashobora kubivuga iyo uri kurakira n'igihe rore wumva wishimiye iyo bari kubwira ati kina bino wumva wishimiye nyene kumva iryohe je rore nkina nkumva ndishimiye pe rore yo guhanura yo kwigisha tuhanure gato manurira ujya mugenzi wawe cyangwa ujya muntu ariko araturaba yase kumvira abavyeyi yase kumvira amategeko ya leta urumva yabaye kinani yabaye mu mpande zose no kuvuga umuntu umugenzi wanje yase kumvira abavyeyi biyo nk'akarorero bavuga ngo agaciro k'umuntu kamenya atagihari uco no muhanura cyo namugatishishikara uko rivuri kurakora uzobibona niyo yapfa namara kumva muri buno buzima ego kuko abantu benshi iyo ugiye kubahanura bagufata nabi bagufata kuri umwansi wabo ntibabona inyungu birimo gusa iyo utumvira kuvuga kutumvira ni ntango ya byose umuvyeyi Prince umushavuza Prince nawe akuvuma Prince nawe akuvuma mu kazi kawe ntibishobora kugenda neza ibikorwa byawe byose buri kurakora ntibishobora kugenda neza kuvuga nk'uwo onye adashoboye gutahura ivyo nyinshi cumureka akazibonerako gusa wavuze uravuga ibikenewe atumvise cumureka Kene niwe mu kinyi wa filime cyane cyane mu bakobwa ukunda cyane okay urakoze ndakunda Fanny Lavine ego urazi ko usa n'umwana wa Fanny Lavine bita Diera oya sivyo Ndenda kurana ko namwishusha Diera cyane nigiki gituma ukunda Fanny Lavine ubwo se wo mujyange wanyu oya ukunda kunga nakina si yo mpamvu Fanny Lavine namwumvise ko inkuru nyinshi kera nkiri mutonya nari nkiri mutonya rwose zatumye wumva wo mukunda
nukuvuga nagiye kumenya yuko akina basi nkiri mutonya naramubona muri eglise twasengera hamwe n'abana biwe ndazi ntavyo bibuka gusa twari abagenzi turi muri Sunday school nukuvuga rero mu nyuma niho nagiye kumva ngo arakina filime numva ndamwishimiye gose numva nshishikajwe no kuguma ndaba ibintu akora wa wundi umwe mpora hanze ndamurabe muri televiziyo ngena meza mbona ndamwishimiye aranjyoheye ndavyisanga kumukunda nyene ndamukunze kwa nyene atari banga niye nkuru ya Fanny Lavine wumva yagushituye kuba umukunda kugeza bino bihe byose ukimukunda no nta nkuru yiwe ndende ndamuzi ko gusa ico nzi cyo ariko tubwiye ngo warigeze kuba ukundanye no kunyene yaragize kera bon yari mu masenga ko namubona yari mu masenga bon wowe wataye kumumenya ari umumama nakubabwiye mwari muzanaye n'abana biwe namubonye ari umumama asenga muri plane umva nari nkiri mutonya gose n'ukuyinga nari mfite nk'imyaka 5 canke 6 sindavyibuka gusa hari ibintu vyangumye mu mutwe byaranse kumva mbega hamwe nko guhuza na Fanny Lavine niki kintu ca mbere wumva umubwira bon nta kintu kinini namubwira usibye yuko namubwira ko ndamukunda bisigure kuva ico gihe muhara musengera hamwe n'ubu ntimurasubira kubonana kuva bamanutse Bujumbura ntitwasubira guhura umunsi natumiye Fanny Lavine nkaca ndakuzana mpande yawe bizokunda kuvuga santima zizondenga nyene zazanga waritse zozanga waritse kurira nyene hamwe uhurira muri filime imwe na Fanny Lavine agaca kinari nka mama wawe okumva gute no vyishimira kuruta kandi cyane hamwe kubumva umukunda cyane agaca baguharore yo kumugarariza ngo bikora oya iyo filime wahitamo kuyipamo no biheba kwe sinumva ko no bishobora naho no bikina sinobikina neza nkuko umwanditsi yavyifuza ku buryo wumva Fanny Lavine umukunda cyane gose Fanny Lavine urakunzwe atari ari hose avyumve vraiment ko ndamukunda kandi cyane atari vy'uburyarya Kenny kenshi muri no industry turimo iyo hajemo umukobwa bamufata nk'ikirara bamufata nk'umusambanyi bamufata nk'umuntu atagira indero mbega we mu kibano bagufata gute ko nyene bivuze niko bafata nk'umusambanyi mbega nirihe jambo bakunda kukubwira ukumva wo babara ukumumengana bino bintu ngo bivamo no nta kintu na kimwe je buba bakimbwira ku buryo numva no gihera oya igikuru cyo nshimira Imana nuko mama yavyemeye aranyemerera ndabizamo no kuvuga mama yarinza ndekura nkaza muri bino bintu vya film ninzeye neza yuko nzobonamwo n'ikiganza c'Imana kubera ko igikuru n'umuvyeyi abantu navyo baravuga nka bikarengana même si niyo woja gukora kandi kazi kari sempa kariho kose ayo majambo bavuga ko ndi umukinnyi wa filime boguma bayumvuze mbega umaze kwinjira indani muri no miryango niko wabisanze wasanze koko ushize ucika umusambanyi cyangwa ucika umurara kujya bivuga oya byose n'umutima w'umuntu umaze kuja muri shooting uhora n'abantu benshi abakobwa abagenzawe abahungu abapapa abamama mbega iyo muri shooting usanga koko amajambo muganira ibiki muganira bigana mu nyigisho canke bigana mu gusambura umutima w'umuntu oya abari mu nyigisho bigana nko mu bintu byo gusambura nibaze yuko ari abo bantu badatahura neza ico film imaze mbega bari nyuma yanyu ababibi kuba babonera ku maeka bariko biyumvira nkubarwe bakubonye uri kurakira muri filime uri nko mu gitanda canke mugenzi wari mu gitanda bakamwimvira kibindi mbega batahura iki koko hajya ahantu umuntu iyo tumubonye mu gitanda koko bari babiri bonyene cyari bameze gute oya no kuvuga iyo mubonye abantu babiri bari mu gitanda mu mashuka nta bintu birenze babarimo ntibaba bari babiri gusa deje haba hariho umuntu yabafasha amasanamu mva bo bari babiri gute ariko twagiye ubwenge bwacu bugarukira hajya ugasanga nimba wari nka mushikanje numvise umenga nona kwankira kubisubiramo oya sivyo n'ukuri nukuvuga haba hariho abo bariko barakina cameraman hari n'igihe haba hariho n'abandi bantu baje kuraba yuko bariko barabikora neza urumva ntibaba bari babiri gusa nta marangamutima wogira y'ivyo bintu ariko hari igihe bivugwa mu kumuntu ugasanga vyatsitaje wabikinye sivyo ugasanga mu isengero wamuhagaritse cyane mu mashengero
ugasanga umuntu mu mashengero yararimwo babonye isanamu ziwe agacavuga ngo ibyo bintu urimwo bihagarike so muhamagaro wawe. Nukuvuga mu gihe bigenze uko onye uzi yuko ugiye gukina ibintu vya filime, umuntu wese yoba yiteguye no kuja gukina filime arazi neza yuko harimo amarori menshi nkajya duhatwara mu mafilime nyene. Nukuvuga mu gihe ubizi uri no muri chorale ifo yuko umanza kumenyesha abarongozi bawe ku buryo niyo banabibona bazovuga ati yari yabitubwiye ibyo arimwo nakazi nta vyaharimo. Ivyo urazi gituma ndiko ndabikubaza biheruka kuba ku mugenzi wawe Aruvera, sinzi ko iyo nkuru wayibonye. Aruvera yakinye filime ari mu gitanda ari kumwe na SD Boy. Mwino misi biheruka yabukinye kera hafi mu 2020 ariko mwino misi byamusajije ku buryo ngira agajana agisonzesha kugira ngo yumve ko iyo nkuru yo hagarara. Nukuvuga mwisi dufite abantu bajejwe kuducafuriza amazina. Nkubaza ikibazo kimwe mu bintu byose Aruvera yakoze, ico cyonyine ako kantu gatonya bakase niko babonye yuko ariko kotuma isi yose imwanga. Ariko warumvise ko kazananye imbaraga zisumba nizo yari yiteze. Ego karazananye imbaraga ariko cyo none bya Aruvera nihangane abisi nabisi niyatokina izo film ivyo byose akabiheba ntihazo buri ibintu bamwagirita kuko abansi afise ni benshi bara umuyora. Ego hari ingingo Aruvera yafashe itanezereye benshi nubwo utari Aruvera ariko uri mwene wabo muri no mwuga umba kubikubaza. Aruvera yavuze ngo gukina filime si wo muhamagaro wiwe ariko hari benshi afise bamukunze kubera gukina filime. Mbega ko Bibiliya nivuga ati bagabiwe amatalenta bamwe 5 abandi 3 abandi 1 hari abayacuruje hari n'abayahambye. Mbega nka hamwe Aruvera asanze no gukina filime yari ingabirano yiwe akaba yayizitsa akayihamba ku munsi w'imperuka ntiyo yibaza. Ndetse n'ivyo nicuza cyane kuko ndumva yagendeye kwishavu yarasanzwe afise kuko iyo umuntu afise tara mu filime araboneka n'uri karabikora ku bw'akazi atangabirano afise nawe nyine araboneka. Je bivanye n'amasinema yiwe maze kubona afise tara vraiment afise tara ahubwo abandanye yatwawe n'ishavu byo kuyo ntuzinya ako gashoti kati bakase. Ego we kubwo wo muhanura ati subira mu murimo ubasubire wigisha imitima benshi bice muri filime. Yumva yuko ari byo musubira kamuha amahoro nasubireyo kuko ndazi nawe nyene ahari ntatubeshe tumwibariza ikibazo eske kubona yaravuye muri film yumva afise amahoro koko nimba yumva bimuhimbaye yumva afise amahoro atuje nabihebe kuko byose bavuga ngo dukore ibiduha amahoro gusa. Nimba naho yumva atamahoro afise yumva guma aribwa nagende akore aleze nayo isi abisi bobo nabisi bajijwe kuducafuza nta bindi abisi rero tubabayemo kandi nibo Imana yashimye kuduterekamo kandi natwe turetse kuba bisi kubera ko twamenye Imana. Kenny nubumenga no gushimira ko tubwira amajambo akomeye kuri atubwira byinshi bikomeye murakoze. Ariko kandi ndagomba mu kurangiza kino ganiro cacu ugende umpanuriye ko ndabona umwanya uri kuragera ugende umusubire ku mpanuro ko bambwiye ati urakunda kwigisha ukunda guhanura sibyo. Mwino minsi turi mu bihe twigishwa n'abantu benshi mu mashengero canke he na he sibyo, ugasanga bamwe batubwira ngo ingo iwacu niho hari Yesu, ngo ingo iwacu niho hari Yesu, ugasanga ibyo tugiyemwo ntibihumuriza imitima abantu benshi, ugasanga bagenda baratuntuye kubera ibyo bariko baratubwira bidahumuriza imitima. Mbega ubwo butumwa bw'abantu batubwira ngo ingo kwa Yesu, ingo kwa Yesu, ariko ibyo badukoresha ugasanga si byo byiza, kwaruka gushira ko rahonera ko ragira ntibiki. Mbega ubwo gwaruka wowe uranura iki? Kumvira umutima cyaje gumvira abo sinzi ko ari ba daddy, sinzi ngene mwe mubita, sinzi ngene babita. Bumvira umutima. Bumvira umutima wawe. N'umutima. Ego. Nukuvuga iyo haje dufate nk'umuprofete aho byango urumva ngo mushingiri wacu imeze kunuku nuku akakubwira ama programme ya eglise ntabari karaguha ubutumwa bwiza. Igikuru nuko yakubwira ivyiza vy'Imana, ivyiza vya Yesu, ico yakoze ku musaraba, impamvu yaje mwisi akamusigurira, ntamubwiye ngo mwishengeri wacu. Urumva wowe abakeneye kugwiza abantu kugira ngo ishengero ryabo ryagoke. Igikuru no kumubwira ijambo ry'Imana akumva afashijwe mu mutima akanyogo. Ndazi no mujene azobibwirwa cyangwa se umuntu wese w'umumama abo bakuze batamakazi niyo babwirwa ivyiza Imana ikora, ivyiza vya Yesu
ndazi nta kabuza ko batazokizwa kuruta yaho woja kubabwira ngo mwishengeri wacu ngo ashanga usanga hashasha amatapi ngo umupasiteri wacu ngo usanga ari mu bintu nk'ivyo ivyo si ubutumwa bwiza pe kabisa urakoze cyane namwe murakoze nta kajambo wumva twoba tugiye tavutse kari ku mutima wawe ugenda ubwiye abantu no icyo nabwira abantu ahakuro nuko bokwirinda kuza baravuga abakinnyi ba filime nabi nimba bumva koko ivyo bintu byo gukina filime ari bumaraya baze umunsi umwe baze binjireyo barabe yuko ivyo bintu koko ari bumaraya ariko kazi baba bagiyemo eske jenge ndababajije ikibazo kimwe abajya bose twumva ngo nabamaraya baje tuzi n'ahantu bicururiza bose n'abakinnyi ba filime bazotwishura cyo kibazo narizo bazonyishure vraiment bazaba bakoze ego okay dawe gusa rero umuseze wakunze wa Miracle TV 257 unabibutse gukora subscribe. Okay, mwese mwariko muradukurikirana murakoze cyane muheza kigwe mu bandanye mugira ikiganza ciza ariko mutibagira kugira subscribe, share na comment murakoze. Ndagushimira cyane. Nk'ibisanzwe rero mwamaze kuvyumva ko ari One Boy Valaskira from Gentle Paradise kuri mikro ya mbere, mikro ya kabiri nari kumwe na Kenny Keita. Okay, iki ni kiganiro Burundian Talent. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista.